ndagukora umviriza ubu je sizo kudana baba mama mutapigana si babangurukanya umviriza urazinga yaranzimvye manisha umva yaranzimvye kurafata umviriza unujama jewe uri magara imbwa ubwabuzu bwa 2000 naso kona adabu sawa nangorana cyangwa unjira gufungisha umunye umviriza uno musisi yari vuga ikundi neza bawukimiza bono sawa nangorana suko musituzoma magara gari mutumwe gari sema gari nejo tuzoma magara nubu nyene twoma magara cyangwa kumugoroba si hari yagi kumajyo ndazo yagi twari kumwe ndazo kandi umviriza omarei wagarako iba muwe navyo kubanguwe sindose kuzana babangurukanya ndamwica Hello les fans do INYISHU media kuri mikome kumwe na Nasi behind camera mikome na Benisha. So guys tukumwe n'umutipe ngayando navuga ati nice ndagukeneye ndavyihutirwa ndagukeneye navuga ati none unkeneye yikavuga ati nice atakamera ndabwimera kamera. So mutipe ndamukiriza bakunzi ba INYISHU media. Ni sawa muraho. Okay. So wewe wampamagaye sindakuzi ntuzi witonde. Ntwa Kisu. Okay, kitwa Kisu mngiyo zina sugomera yumvise. Okay, wamagaye undondera iki umbwa ati nice atakamera bigushaka kuvuga ati ko wakunze kushira imbere ya kamera wamamagara iki. So je simvuga byinshi suko fise make yo kuvuga. Hanyuma ari mpeti kuma numva Omarei ngwari bakundanye na Farida mpeti ubu je mimisi ndamukene sana. Ariko Kisu sibyo wati ukura mukeneye Omarei nsiko ari kuza imbere yanje ngo nasi atakamera wari kugenda hari yawe akavuga ati kandonda mbakasa wati ndetse ndamukeneye Kisu mugahura mukavugana ni ngombwa undondere jewe nakuronde ko nawe uvyumve suko. Okay, umuronderera iki yakugeze yagutoye mudemo ko nzi yuko bari bakundana na Farida barahebana ivyo nibiki kure ko ndagutahura bashaka ndamuyanize umudeme wanje suko Farida okay Kisu shata kumya ko Farida wowe mukundana Jave. Rero gaburanyica. So murakundana na Farida mushaka ko Omarei ko maze guhebana. Suko Omarei kumavuga ngo barakundanye niwe nyaguma bivuga. Shaka rero jewe Kisu jewe. Ndambwira ati sumdeme wawe ndeme wanje suko. Okay, none wampamagaye Kisu mbwa ati ndagufasha iki mu Sandre France. Wampamagaye mbwa ati ndagufasha iki mu ivyo. Shaka je Omarei mu mamagare ndamuyanize umudeme wanje. Nje shaka jewe. Mije ibyo ntabyo nokora kandi ndose kumamagara muri kurambira ibintu bifa nk'ibyo sibyo kuko wati kura muronde bakubwira kumurondera hiyo kuko ati nice igene muronde kuko sije ndakudanga kamera ngo ndonderera uyu none nawe turi INYISHU media ibyo sibyo nice maje mamake ndabigusavye suko ndabigusavye mu mamagare jewe ndakuri icyongora je ndakizi ukora iki narakimwe guse umviriza ikiruje murana nka guhuza abantu ndabahuje ngaha ariye bankubita jewe ndabahuje yego mutamwe ibyo gushwana ndabahuje yego mugwa ibintu by'uburofa kandi ndabikunda umviriza ego turi INYISHU media cyo mudusufi ifoto tubikore mbwiye ati nkaba guhuza nawe cyaka ibintu by'induru sibyo cyaka ibintu byo kugwana mu yagi nkabaga nguje nkunda abantu mu yage munkuza suko kuko turi INYISHU media nivyo tumaze kwiyemeza reka ndamukuronderere uwo Omarei muvugane sishaka ibintu byo kugwana je ndabivuze sishaka ibintu byo kugwana ngaho imbere ya kamera ko bamaze kote abantu bakora gwana nzofatana icare nshangirwa ati ye nk'umupira uri kuraba je ubu namaze kubivuga ndamurondere Omarei muvugane Omarei ma connexion hadi kandi am telefone kunoze isanzwe gusichira kuge Kisu sitaki bita kupigana bido gushwana kuko mugashwana defense ngoma yongera bigira ingeso mama ntakwa nayikara nashangiria oyo sinzuso kubangurukanya we murinze kandi mume namenyo muri imenya nzora bagusuhuza ko nyitorera ngo bibageze kuri kuntu ko turi INYISHU media cyunga ati nice ikora iki ni cyo nkora ndanamubuze
Omalay. Okay, anasona. Halo? Halo. Omalay vipi? Man, fresh kwa Tukuti ile fasile siku mlikuwa mmeshona na nani hina faida pako mtana kutaka ngo timonge. nani utamage. Mzee baba ngo muhure muvugane sivyo yansavye yuko ashaka muhure. Ndagiye ndabo ntwaro. Ndagusavye ngo muvugane sivyo. Ndaje. Haha ndi muri mwashwanye na nuze na Farida. Okay, Omalay wako nakuja na narahazi neza ko bigize kwashonera nande na Farida. So, okay, ndone kisu. Wewe umuntu dosiye mufite kuno mwanya sivyo. Farida murakundana muragize no ko ushaka gwati nguko ngushaka umurondero ugire nibiro kaka ngo busikiye mumeze ibintu nk'ibyo. Farida kumavuga ngo ari umuhungu aguma amukoroga suko. Ashabandanya amurondera. Konzi kuno umsi hoho uwo Omalay wese nzi kashaka kananyumva bamukatiye ibintu nk'ibyo singira zo namurondera na kandi Farida kandi ndashaka ntuzomwemerera kuko abahungu bamaze kubona yuko amukundira amafaranga yibu bintu nk'ibyo. Jewe Farida sibyisi genda muha suko. Namara mfise. Cyangwa nawe umukundira amafaranga nk'abandi. Yasuvuga nk'uko. Ariko kimaze kubona abahungu mubatse kubona umudoda gusa ayamaze gufatisha man uramurondera hasi no heje kugira umuronke gusa kweki tujye dufanga tubafise cyangwa nawe gwati ko bamutereka ndamutore umwanya agibabaye azonyemerera kugira ukinawe umugege yasigaye wapi jewe gusa kinavyo mbona namara mfise menshi yeyo maje mugabo je gusa ayo maye umva shaka kuvuga vyinshi suko. Okay, so reka tumurindire mbona anatebye kwanza nguyu Omalay OG bite fresh tu shaje nabwo ati uyu mutima mbye ati ndarakurondera sinzi cyo kuronderera muyage nguyu yamaze gushika canke nawe uzino yuba mita Omalay uraba mitwa kiss mbye ati agashaka muvugane sinzi shaka muvugane ni umuvuga sha niwe yivuge ndiko ndamukariza ndakunda ati kutamuzi nivyiza muyage none namaze gushika no wawe nguyu ngaho yifuza sinzi Pepezi wewe ndakubaza Farida machako Omalay sawa nango naso anyuma Farida machako nda ujya ngena mfata nk'umugore wanje namukene umwanya wese ndamukene garaza Farida yego umugore wawe nibitwenge Farida umugore wawe Farida wewe Farida umugore wawe Farida we dogo Farida kwana davu dogo umva peti umva je mugabo kevuke peti suko abana biki gihe mwibonye uburebure ngo ncamubona ko mwakuze rero gishushe ujya ni nk'umugore wanje ndamukene n'umunye ndamutelefone yocaza ariko ujya musi kwa mukatiye uburarwa ati ujya je navuze ati mwana ndamukeneye ko araza nwarege no vanga ndamusanga no muhira hari abantu barifatiye okay kiso wamurondeye mu bwivyo shikine kuko je muko murantesha umunyanya ngire sivyo muyage nk'abahungu umviriza suko je simuga menshi urumva sasa ndambwiye ikibazo umpeti uyu suko umva kwanza peti umviriza patie shima mani sikiliza napandisha jua utapigana si ndivyo shasikia tinasema hivi mvuzati Farida simdeme wawe suko nyamba yaragukatiye umva nyamba yaragukatiye je suko umvise uko ufisi kiwe uvuga ati ngo namara mfise lakini niko na mvuto si ndivyo ni kawaida sinoni hivi si ndivyo chunga siku za debare naso mwamujani kwanza sinatahuye ni ya faida uyu niwe bako why no msokana nikuvuga urangaye sije ndamusohokana niba nsohokana we yamuhe ataranzanira sivyo ko imeze yamuhereze ataranzanira uko jewe sindamusohokana niba nsohokana suko nyamba we ariko aguteranya lindo musi tuzomamagara aze tumubaze ari hagati suko nkubona ngo je nawe two turafanga umudemu je nawe we
Do utapata haya. Utapata haya. ndaba kwanza none aho rero wambariye angahe aha nambari kora hana ibiratu nabyo kuri kinkokorde n'ishugwe ringana ko bikobisa nanavyubona amaboro kuri kepi naho aboro ka white nako bisa ni boro jena janisha kandi ishatu rayizi iyi nibe umvirize umungu aritapa nico fada yewe yakwansiye icunye nico ninka wewe ubabona cyangu uko njara mayibo toka tambere yangu manje nzira bona nakufa umviriza jina wewe fada ntwamusangira jina ntungana so yatanguriye he jina ntungana umva nyamba wewe yaragukatiye yankatiye je kisu nashitse arariri wanje je kisu nashitse je yankatiye umva jina ntwasangira mudeye peti ndamatelefona ati mtelefone uko bono sina mtelefona kwa uri umubono umva no magara je ndi bono umva yes ucugirikire ndagukora mu maso bien ucugirikire ndagukora mu umviriza ubu je sizo kudana baba mama mutapigana si babangurukanya umviriza urazinga yaranzimvye manisha umva yaranzimvye kurafata umviriza unujama jewe uri mu magara imbwa ubwabuzu bwa 2000 naso kona adabu sawa nangora cyangu unjira gufungisha umunye umviriza uno musisi yari vuga ikundi neza bawugimiza bono sawa nangora nsuko musituzoma amagara gari mutumwe gari sema gari nejo tuzoma amagara nubu nyene twoma amagara cyangwa kumugoroba si hari yagiye kumajiri ndaje yagitwari kumwe ndaje kandi umviriza omarei wagarako iba muwe navyo kubanguwa sindose kuzana babangurukanya akuna kubangurukanya ngaka urafina wewe mwaje jewe mushamaliza ngozo maso peti ngozo maso jewe tubihebe jewe musituma amagare uyo musiturabe je nawe nindazitwara mudende je nawe nindazitwara mudende musubire amafresh nga jewe uyu numwe asinogwana n'uyu mwana nga wewe bono utazi ebishatsi umeza sinzi cyara jumere hasi jibe gusa umubono nga wewe mute mu nkurya reka tuzoma amagare je nawe nindazitwara mudende so nije ntamutwara nene ubizi none wewe dukatire naba inde dukatire kandi musubire kandi mugwana ibi nivyo sinzosubira kubangurukanya ibi nivyo waromagaye jisno gwana n'umpeti uyu ibi nivyo waromagaye mubonye wewe mushobora bona yawe yaguteruye umva je nitonda so je ngidabukiye umpeti ashaka kuduzi cyane umviriza nase singa wewe amakamera umviriza gwana n'uyu muhungu mushoboranya pfuna kumaramarira ko jewe mutabire ariko kumaramarira kandi mumomore